Ramadan, 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 Ramadan. Mu gice cyacu rero kigira 9 muri vya bindi vyonona amafungo hamwe n'ibindi bitonona amafungo, twarabonye mu gice 8 ko hariho ibintu usanga umuntu akwiye kwishira kure, nahubwo niko umuntu akwiye kwifata mu gushimagiza Imana hamwe bene bene. Mu gice cyacu rero kigira 9 reka turabire hamwe inyigisha Abu Huraira radiyallahu anhu, aho yavuze ati as-sa'im fi ibadati ma lam yakhtab musliman aw yu'zihi. Ati intumwa y'Imana yabandanije avuga ati umuntu yiriwe yifunze abandanya ari muri ibada umwanya wose amaze yifunze, aguma yandikisha ko ari muri ibada, ko ari arakora igikorwa nyobokamana, ma lam yakhtab musliman aw yu'zihi, igihe cyose atarigera ateta umwemeramana mugenzi we cyangwa se amubuze amahoro. Ico gihe rero umuntu wiriwe wifunze umenye yuko uguma wandikisha kuri kurakora igikorwa nyobokamana, ariko mu gihe uba uriko urateta mugenzawe, uba uriko uraburaza amahoro umwisilamu mugenzawe, umwemeramana mugenzawe, umenye yuko ivyo bihembo ntusubira ko vyandikisha. Hama Anas ibn Malik radiyallahu anhu nawe naratubwira yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ma sama man zalla ya'kulu luhuma nas, ati nta mafungo ya wa wundi yirirwa arajya inyama z'abantu. Awo muntu nta mafungo yiwe abafise, wa wundi yirirwa ariko arajya inyama z'abantu mu kubateta hamwe no gukora ibindi bikorwa bigayitse mu byo tumaze kuvuga. Fasaim yatruku ashiya kanat mubahatan fi ghayri halati siyam. Umuntu rero yiriwe yifunze usanga yaretse ibintu byari birekuwe kuri we mu mwanya atari uw'amafungo cyangwa se mu bindi bihe atari ivyo amafungo. Famin babi awla an yatruka al ashiya allati la tahillu lahu fi jami' al ahwan. Ahubwo rero icyari gikenewe kuri we gusumba ibindi nuko yoreka bya bindi byari bibujijwe cyangwa se byari bisanzwe bibujijwe mu bihe atari iby'amafungo hamwe no mu bihe by'amafungo. Imana yabizirije, Imana yabibujije, uwo muntu akabyishira kure. Kubera iki? Liyakuna fi idadi saimina haqqan, kugira abe mu gitigiri cy'abifunze ukuri ko kwifunga. Okwifunga rero kujya no kunwa ni kimwe, hama no kwandikisha y'amafungo yawe ni kindi. Ushobora kwirirwa wifunze ariko ntihagire n'ikintu na kimwe wandikisha bivanye na bya bikorwa bibi waciye ubandanya ukora. Nuko rero umuntu yo kwifunga kujya no kunwa, akifunga amajambo mabi, akifunga gukora ibikorwa bibi byose akavyifunga ntabikore. Ivyo Imana yazirije, haba mu beshi, mu gutukana, mu gukora ibikorwa bitanezereje ukavyirinda. Ico gihe Imana izokwandika mu rutonde rw'abifunze ukuri ko kwifunga, ndetse ukishira kure no kuraba vya bindi Imana yaziririje, aribyo twitwa yuko umuntu kuraba ivya haramu. Hamwe n'ivyo rero reka turehereze ngaha dusaba Imana idushire mu gitigiri cy'abifunze ukuri ko kwifunga, iduhe ineza ngaha ku isi, yongera izoduhe ineza mu bwami bw'iri mw'ijuru, izodukure ngaha ku isi turi mu bo byishimiye. Ramadan, Ramadan, Ramadan.